Ngira itangazo ritoya hama twinjiye mu nyigisho yacu. Twene mu gitabo ca Isaya igice ca 60. Ndazi ko uyu murongo twese turawuzi. Mugabo ari ikintu kimushaka kuvuga nk'itangazo hama twinjiye mu nyigisho yacu. Somera. Haguruka ukayangane kuko umuco wawe ushitse kandi ubwiza bw'uhoraho bukaba bukurasiye. Haguruka ukayangane kuko umuco wawe ushitse. Nta guhaguruka gushoboka ku ishengero rya Kristo umuco utarashika. When we talk about the light that has come, umuco utuma duhaguruka nihishurirwa. Nuburyo Imana yirimina, nuburyo Imana yugurura amaso yacu tukatangura kwihweza ivyo kari tutashobora kwihweza. Ndizera neza ntakekanya yuko inyuma y'ino ndwi hari ubuzima bw'abantu bugiye guhaguruka. Haleluya. Kuko kare ntiwaruzi gituma hari kirere utamena. Kare ntiwaruzi gituma hari ahantu utarenga. Kare ntiwaruzi urufatiro rw'akarimbi kawe. Ariko ijambo ry'Imana rivuze ngo haguruka ukayangane kuko umuco wawe ushitse. Yisurirwa rije muri buno buryo turiko turatahura ibintu nta kuna kumusura kuguma hasi. Bese nibigeze bamenya ukungene babayeho bagwanywa na guverinoma y'i Babuloni. Bese nibigeze bamenya n'impamvu iki gihugu vyanse ko gihaguruka ngo kivaho kiri. N'abasenze n'abariko barasenga bese basenga baca ku ruhande kuko ntibaze exactement ni giki kibahagaze imbere, ni giki kibabuza kubona umuco. Narababwiye entité satanique yitwa Ziz, the sky monster. Bavuga ko amababa yayo ashobora gukingira umuco uva kuzuba. Hari abantu benshi umuco utashoboye kubashikira kubera yuko hariho ivyo bigatanya bitigeze bisungwa mu myaka yaheze. Ariko muri kino gihe Imana ikiragira ubuntu ubuzima bwacu kuko ingabire idasanzwe ijuru ryoguha nihishurirwa ryo kumenya neza igutuma uhaguruka. Onushobora kuhaguruka utamenye icyakwicarize. Haleluya. Ndumva guhinda gashitsi mu mpwemu yiwanje kuko hariho ibigatanya, hariho abahizi n'abahizikazi Imana igiye kuvyara muri kino kibanza. Kera barabatubwira sinzi karama mythology yuko iyo umwami apfuye haca abanyamugigima. Hari ibimenyetso vyerekana yuko umwami apfuye. Sinzi ko vyari byo. Mugabe itsonze nuko umunsi umwami wanje apfa ku musaraba hari ibimenyetso vyagaragaje yuko upfuye atari wari we wese. Umusirikare w'umuroma yari iruhande yiwe abonye ibibaye yavuze ngo ni ivy'ukuri yari umwana w'Imana. Hari ibintu Imana igiye kugaragaza, hari ibintu Imana igiye gutanga, hari ibintu Imana igiye guhisura, hari ibintu Imana igiye kudisponibiliza bigiye kugaragaza yuko utari uwari we wese. Haguruka ukayangane. Haguruka ukayangane. Aya majambo twakunze kuyavuga mugabo benshi n'amajambo gusa ntibazi gituma bahaguruka. Ikituma duhaguruka nihishurirwa givyari vyaragizwe ibanga imyaka nibihe. Narababwiye ubushize ibi Daniel yari yifuje kubimenya. Aba prophet batwitangiye imbere barakoze ama investigation ariko Imana babwira si vyanyu kumenya. Ariko abo mu gihe ciherezo, abo mu gihe cyo kwa Apotre Kevin Sibomana bazofise ubwenge no kumenya ko kubitahura. Abo mu gihe cyawe mvuze jewe ko rakonje mfise microphone mugana urashobora kushiraho izina ryiwawe kuko nawe ibi uri kurabihabwa kubimenya. Vyabuje amashengero menshi gukayangana, vyabuje amashengero menshi ku impacta. Uyu munsi ndaza kuvuga uru rudandazwa rw'i Babuloni rubera ku marembo y'i Babuloni.
uviriza gatoya ibi ivyo ngiye kuvuga inyuma yuko tubitambukiramo ngibi ivyo no kwita ama outcome ibigiye gukurikira ingaruka zibigiye gukurikira. Uviriza munsi kuko raba umwiza uzotwikira isi umwiza w'umuzitanya uzotwikira amahanga ariko Uhoraho azokurasira kandi ubwiza bwiwe buzokubonekako. Ubwiza bwiwe buzokubonekako. Amahanga azoza ku muco wawe. Amahanga azoza apana mu butunzi bwawe, apana kubera icubero cyawe. Amahanga azoza ku muco wawe. Amahanga azokuza kuko wagize ihishurirwa ryo kumenya iby'abandi batashoboye kumenya. Ubutunzi bukomeye Imana ikiraduha irikiradukadona muri inondwe n'uyu muco ariyo hishurirwa rya bino bintu byari byaragizwe ibanga imyaka n'ibiri, ariko bigiye gutuma benshi bamenya igituma bari bagumye bicaye umwanya muniniya bakagenda guhaguruka. Haleluya, haleluya. Mu madomene yose aho umuntu wese yoba arangura imirimo yiwe kuko umuco washitse, uwo muntu aragiye guhaguruka ahantu. Urazi iyo dusomye icete Paul yandikiye ishengero ry'Abanyefeso yavuze ngo abakuru n'abahambaye, ntiyari karavuga ababami bo ngaha muri nosi, ariko yari karavuga ababaho ubwami hano muri nosi ngo bazoza kwigira ku ishengero ubwenge buhebuje bw'Imana. Iki nico gihe amahanga azoza ku muco wawe n'abami b'amahanga. Muco wese avuga ngo mighty kings, apana bama bari bo bose bazoza kugukayangana kwawe. Sindaheze kuko ibi nivyo bigiye kuba inyuma yo kumenya ivyo mugiye kumenya uyu mugoroba. Umviriza munsi unamura amaso yawe weraguze ego urabe bose bakoraniye hamwe baza kuri wewe. Abahungu bawe bazoza baturutse kure n'abakobwa bawe bazoza bateruwe mu kwaha. Niho uzoraba mu maso hawe hakeyuka umutima wawe ukadidagizwa n'umunezero. Ayo majambo ndaza kuyagaruka ko mu mwanya. Mu mugisha Imana iriko irasezerana ishengero nuko abahungu n'abakobwa bacu bazotugarukako, bazogarukanwa. Universe ngo abari baratwawe ntibapfuye, bari baratwawe. Batwawe nande? Bivuga ngo bazoza bava kure. Kure hehe? Haleluya. Mbabwira ikintu kimwe, nta kindi gitumye ubuzima bw'abantu bumera uko bumeze atari amarembo y'i Babuloni yatwivye abana, abahungu n'abakobwa bacu. Iyo bivuze ngo abana babazugaruka ko abahungu n'abakobwa, iyo Bibiliya ivuze abahungu n'abakobwa ni gikuta wumva. Twumva amavision, twumva amayerekwa, twumva amahishurirwa. Yoweri yavuze ngo abahungu banyu n'abakobwa banyu bazogira amayerekwa. Aba bahungu n'abakobwa bacu batwawe n'abavisionnaire bibwe, n'abafise amahishurirwa yo gutransforma ubuzima bw'ibihugu bibwe ku marembo y'i Babuloni. Bavuze ngo abahungu banyu n'abakobwa banyu bazogaruka. Mu yandi majambo, ab'Imana yahaye amayerekwa kazoza ibicapo vyejo bagiye kugarukanwa mu kibanza. Mbabwire atayerekwa nta buzima buhari. Ibintu byose dushobora kubona nta handi Imana yabishize, nta handi Imana yabitekeye. Imana bitekeye mu kintu cyitwa iyerekwa. Nico gituma iyihanga ritagira iyerekwa ijambo ry'Imana rivuga ngo riba mu kajagari. Iyerekwa ni Imana yashize mu buzima bw'abantu. Muri ngaha kubera iyerekwa. Haleluya. Icacuma Imana ikurinda kuzigama ni kubera iyerekwa. Abahungu banyu n'abakobwa banyu, aba visionnaire bacu. Urazi Imana itanga iyerekwa ku muntu akuze ashaje. Umuntu akuze ashaje Imana imuha indoto. Amayerekwa n'abakiri bato.
cyitwa ngo arahiriwe umuvyeyi afise abana bo mu busore bwiwe buzuye umutana ngo iyo bagize ico bivugana n'umwansi ku marembo igihugu kitagira ugwaruka rufise amayerekwa agera kure ntishobora kugira ico ruvuganye n'umwansi ku marembo ico cyuma mu mugisha ukomeye Imana iri kirasezerana guha ishengero muri kino gihe cacu nuko abahungu n'abakobwa bacu bazo nawewe ushobora kuba baratwawe turaza kuvyumva mu mwanya kuko hari abantu batwawe batabizi hari ikintu mu kirundi bita gushushura mbo bamwe ngo oyaye abandi umviriza byose biravugika oya ntaco sinsigure amajambo agoye sama yagwa niki tugaruke n'ijambo ry'Imana uko birikoze navuga gushuhugwa cyangwa gushushugwa birumvikana byose iyo bavuze ngo umuntu baramushushuye baba bavuze iki ni kuvuga ngo umuntu baramwangaje ni kuvuga ngo umuntu baramwatse ubuzima bwa rubwiwe bamuha ubundi ndafise umwana wanje ngaha yashushuwe muri ubwo buryo aragenda yiro tuva ari mwitenga nimba atari mu kibira bamuvyara ko abana babiri ntazo wabamuvyaye ko kubera ko bari baramushushuye ubushize mu gikorane hari mu makesha ya 2023 Imana impa de connaissance yuko ari umuntu bashushuye mu muryango batazi irengero ry'iwiwe azogaruka après 2 semaines izo 2 semaines ziheze iyo naye twagiye twubaje kwitubwira bajya bona umuntu wabo ari karadodora ku muryango baramubaza uvuye ntavyo nzi gushushugwa ngoma ndabizane muri sanse ndiko ndabivugamo hari abantu satani yangaza cyangwa guverinoma y'Ibabuloni yangaza ntibamenye ko bangajwe kuko munyumvirize neza hari abantu bari sur emprise yino guverinoma y'Ibabuloni batabizi mugabo uyu munsi baragiye kubimenya kuko mbabwira ikintu kimwe Imana ishimwe yaduhaye ino misi narabwiye ça fait 15 ans Imana imbuje kuvuga no mabanga irambira ntiyaragera kumbure abari bari sanse kuyumva ntibari bwashike bari mwebwe mugabo Imana ishimwe mwashitse mwahageze muragiye kuvyumva hama mugiso muvuganye n'umwasi ku marembo haleluya hari imiryango yashushuwe hari aba intellectuel bakomeye bokoze vyinshi mu mateka y'iki gihugu bashushuwe satana arondera kungena biha amaforme n'ibiki mugabo vyose bigaruka aha hantu n'abana bacu batwawe ariko umugisha Imana ikiradusezeranira abahungu n'abakobwa bacu bagiye kugaruka abo rero iyo bagarutse hari ikintu kije gikoreka umviriza ku mirongo ikurikira hari gamara musoma no majambo mugabo ntimutabure kumbure mu rugezo rwo hejuru iki Imana ibirikira vuga umviriza umutima wawe ukadidagizwa n'umunezero ukaguka kuko ibidandaza by'ibitayega bica mu kiyaga bizogaruka iwawe ibidandazwa by'ibitayega vyo mu mazi I told you hari birere bitatu bikomeye niyo marembo atatakomeye ariko aropera hano mwinosi nabijya mbere riri mu mazi aha niho hariko harava amateknoloji uyu munsi narababajije ejo mwarabinyishuye internet vahe internet va mu mazi aho myene mu mazi hari bazi ikomeye y'umugwanizi ariyo irikira kontrola ivyiyumviro by'abantu imico y'abantu amalangazi y'abantu avuze ngo ibidandazo by'ibitayega vyo mu mazi bo siko nza kubivuga uyu munsi mugabo vyinshi vyakozwe ku marembo y'Ibabuloni vyakorewe mu mazi aho hari ikigatanya nababwiye canke entité satanique nababwiye yitwa Leviathan. Haleluya. Haleluya.
antite satanike ikomeye cyane gose kiretse Imana ishobora kuza kwicira urubanza ubundi biragoye iriye mpoza aho igeze hose bivuga ngo ninde yo irobesha igera bivuga ngo ni umwami w'ibinyabwibone vyose avuze ngo bidandazwa vyo mu mazi vy'ibitayega bizo kugarukako ivyo batwivye baciye muri iri rembo ryo mu mazi Bibiri kiravuga ngo ivyo bizotugarukako ano twatakarije ico twita indero y'abana bacu aho ni ama inspiration y'ama desani mu uyu munsi ariko aradetuna ivyiyumviro vy'abana ava aho ni ivyitwa ama divorce bifundikigwa bariko bavuga ibidandazwa ndetse kwabwira ivyo ari vyo ibidandazwa abantu babayeho bibaza gusa ko ari ibitubona mugabo hano ibidandazwa ishengero gushika uyu munsi ritazi urudandazwa rw'imibiri y'abantu ruri unknown now gute bagura umubiri w'umuntu gute bagura amapakiti y'umubiri w'umuntu gute umuntu bamugura k'imyaka yiwe iyo dusoma imigani 5:8 hava ngo ntugahere uburakigongwe ngo akonone k'imyaka yawe ruburakigongwe bariko baravuga ni Leviathan antite satanike ikorera mu mazi haleluya 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 urudandazwa rw'ubugingo bw'abantu uyu munsi nigo ngiye kuvuga kandi reka cinjabukira ngaha mwumva igituma tugiye kudidagiza Imana iriko iraduha ubuhanuzi bw'umunezero tugiye kugira bitewe n'ibidandaza vyagiye biciye mu mazi bigiye kugaruka reka mpere ngaha nyene haleluya genda imigani 5 sobara dore ku murongo w'9 turashikana ku murongo wa 11 twihuta Migani mu gice 5 ku murongo w'9 woye kwiha abandi ngo bonone igikundiro cawe icambere hindira gato urudandazwa rwa mbere rw'ibijanye n'ivyabereye mu mazi aho Leviathan iri ubwa mbere na mbere nukugutwara igikundiro cawe iyo tuvuze igikundiro ni mwumve ubuntu bugutuma wemegwa aho ugeze ubwo n'urudandazwa rusaje cyane umuntu yarize yarasomye araciye ubwenge mugabo arapasije ikibazo dosi we bayishikiriye ukamengo sinzi ibintu iriko bakayita bakayubika bakayita muri puberi nawe ukeneye kwikubita kw'amaso abandi barabatumako ababo bagiye mu mahanga wewe dosiye yiwawe waraseze nakutagize mugabo ntuzi ko ku marembo y'i Babuloni igikundiro cawe cyaramaze kugugwa wewe umuntu wese bahaye dosiye yiwawe umengo bamuteye amagogwa yarafise umwete wo kuyikora no kuyanariza agatangura kwayuza agatangura kuruha ako kanya kabivamo ngo zogaruka kubiraba mu ndwiza hariho twamanye mu gatondo imisi yose bamuha rendezvous yo kuza gupasa interview kugira ngo asange umugabo wiwe bama misi yose bayipostponinga nubaheruka kuyipostponinga ayambwiye ati sinzi ko bazonantumako abandi bose baragiye mugabo jewe ntibampamagara ari mu burenganzira bwiwe mugabo igikundiro caragiye ubuntu ku buzima bwiwe bwo gutuma yemegwa yakirigwe vyiwiwe ubwo bwaragiye ubwo niko rudandazwa ruba abantu benshi batazi avuze ngo woye kwiha abandi aba bariko baravuga ndetse kubabwiye gute babiha gute bibigenda ibi Yesu yarabivuze mugabo nta numwe akene kubishyira ku mutima kandi nawe uraza kuraba yuko vy'ukuri utatanzwe cyangwa ukiri
ukiri wese ndakunda aka gacerere aha woye kwiha abandi ngo bonone igikundiro cyawe narubura kigongwe rero yatane ntumumarire ko imyaka yawe imyaka ikagugwa hari abantu bari jeune mugabo kubera ko imyaka yaguzwe kera barashaje rabo umuntu yanze ati ubona nsa gute garuka jewe sinzi nibaza ko umunsi wa nyuma w'iki gikorwa ngiye tuzokorera ku kibuga kuko sinzi bigiye kuba imyaka yiwe barayimumaze ko afise imyaka 30 cyangwa ari muri les 30 mugabo iyo bamuraba bamubona mu ma60 ivyo ni ibintu bibaho twamba turiko turabona hakaba nabandi ngo afise umubiri mwiza nukuraba neza umubiri mwiza huva uyu munsi ngoma ndabashira ahantu buri muntu wese atangura gu questioning ikintu cyose yabona kari bisanzwe nimba afise umubiri mwiza uva hehe Haleluya gumana nanje gatoye kandi ntimwirukange nyuga ariyo miryango Haleluya ntumumare ku imyaka yawe uviriza umurongo ukurikira umurongo ukurikira abanyamahanga boye guhaga ivyawe uzomenya neza ko watanzwe ku marembo y'Ibabuloni iyo abanyamahanga ari bo bahaga ivyawe. What does it mean? Nivuga ngo mari majambo ivyo waruhiye nabandi babinezererwamwo nabandi babigiramo umunsi mukuru nta munsi n'umunezererwa ivyavuye mu cuya cawe no mu nguvu zawe iminsi yose mu gihe warugiye gutangura guserebra hari abandi baca bazi kugira iki kwimbura ivyo batarimo. Abandi bose niwe wasavye ko babongera umushahara bagaca bakuramwo wewe abandi bose bakabongera urambwira ko ivyo biri normal urudandazwa gwarabaye. Hari abantu iminsi yose ibintu vyiza biyije nibo bonyine bateza kuvamo bagomba batange promotion hataza kubona kinyanduruko yo gutuma umuntu avamo hama abandi bagaca babandanya. Abanyamahanga boye guhaga ivyawe nimba ivyo vyarabaye navuze nimba ivyo bintu vyarabaye nimba nivyo bintu kandi biriko biraba turagiye guhagarara mu marembo y'Isiyoni aho tugiye guca urubanza ku marembo y'Ibabuloni tuvuga ko bitazokongera ubugira kandi mw'izina rya Yesu amashimwe ku mwami w'abantu. Abanyamahanga boye guhaga ivyawe kandi vyakuruhije gusoma rimwe kabiri gatatu ivyakuruhije vyoye kuja mu nzu y'uwundi. Haleluya. Ibisinkere kwinira fata umwanya wo kubisigura birisiguye ivyakuruhije bija mu nzu y'uwundi niwe wamerita impembo mbwa impembo bayihembo wundi rimwe namwe akagana kubwira ngo ngurumva ngo uwo muntu ngo muritirano ngo twara kwitiranije hari vyabaye kandi ibintu bibakora ko miso twabigize mu ruhara. Hari abantu bari yansosere inconsciemment. Yesu abwira Petero ati Satani yagusavye ngo akugosore nk'ingano. Est-ce que Petero hari cyo yari yakoze? Mugabo juste yari diri iri kiraba hagati ya Satani na Yesu. Mugabo Yesu aravuga ati oya ubu ntibikunda. Kubw'ivyo acara musengera. Kora ko yabona neza ko atakaje Petero. Atakaje nabandi. Iyo Yesu atamusengera talk to me. Petero ntiyaragiye. Petero ntiyaragiye. Yakobo muri bukinyene yafuye. Ivyakozwe n'umwa igice cya 12. Herod afata mu bakuru abantu abona karamarembo men as gate
cyangwa men's gate, afata bamwe mu bashimwa mu ishengero abasira mu ibohero ngo yicisha Yakobo. Yakobo muri batatu Yesu yari afise bakomeye yari arimo, uwo aragiye ngo abonye ibihimbaye abayuda n'urudandazwa ariko arakora ko neza kubibabwira neza ku marembo y'i Babuloni. Mone bakoresha the currency iri use cyangwa ikoreshwa cyane n'ubugingo bw'umuntu n'umushaha w'umuntu, si amafaranga n'umushaha w'umuntu. Ivyo ndabije ko mu mwanya nico kituma bace baryoherwa. Abaryohewe ntibarabizera Imana, abaryoherwa barabana wa mubi. Birivuga ngo ariyongeza afata Petero. Mugabo ryasengesho rya Yesu ntiryagarukiye kuri wa musozi Getsemani Yesu yari ariko gusa, ryaratraversheje riraza no mu gihe cya Herode. Yesu atakiriho yaraduze mu ijuru. Iryo sengesho riraza rirongera kandi asubira muhagararira. Hari ibintu bidahagaze kubera ko tutahagaze. Jera mandiko ndabivuga muze mufata uko mu vyumva. Iki gihugu nticagize ibibazo kubera abanyepolitike. Iki gihugu cagize ibibazo kubera ishengero ryateza guhagara ku marembo, ntiryabaye inderetse. Hamiyo ishengero none umusantinere yasinziriye, haba hasigaye iki? Haba hasigaye ku bwoko bunyagwa. Twaranyazwe kubera ko abasantinere basinziriye. Rero iyi misi ndwi ni misi ya rassemblement, ni misi yo kongera kandi gusona trompete kugira ngo abasenzi basubire bahaguruke, inderetse zisubire zihaguruke, abizera basubire bakanguke, bahagara mu kibanza babwiza guhagararamo. Haleluya, haleluya. Muriko muranyumva? Ngo ishengero rivyumvise ko Petero yafashwe, birivuga ngo riramusengera rikobeje cyane. Bose bahagaze ibyo bariko barakora, maze ako kanya Imana isatura ijuru ituma umumarayika, genda ubohore Petero. Kubera iki Yakobo yishwe? Yakobo yishwe kubera ko ishengero ritasenze. Petero kubera iki yazigamwe? Petero yazigamwe kubera ko habonetse abantu banka demande, banka commande yari yatanzwe yuko bakeneye ubugingo bwa Petero. Hari abantu benshi batuvuyemo batabwiza kutuvamo, n'ivyago bimwe bimwe vyagiye byabata ubuzima bwacu ari kubera depart yabo bantu. Ico kisoma muri bimwe Imana bituma igiye gucira urubanza Babuloni, nikora ko Babuloni afise kuri we amaraso y'abagorosi benshi. Yishe abapotre ntumwa, yishe abaprofeti, yishe abagorotsi. Ivyo Imana nivyigiye kuza kumubaza. Haleluya, haleluya. Okay, urero reka nze mu ishuri. Gira umuntu ati kaze mu ishuri, givye mwemo. Haleluya. Ezo twarabonye ko urya mugore nico kibazo dufise. Urya mugore nabwiye ni system ya Babuloni igeranywa n'umugore afise izina rihumanya cyangwa rihumanye, biri mwita maraya wakabura rugero, nyina w'abamaraya bose. Twarabonye yuko yicaye ku mazi menshi. Nabwiye amazi arepresenta ubwoko bw'abantu. Sivyo gusa, yicaye ku gikoko gifise imitwe indwi. Imitwe indwi irepresenta imisozi indwi, ariyo uyu munsi twita les 7 montagnes d'influence: politics, economy, education, media, family, religion, culture, entertainment. Ivyo vyose bihurira kuri iyo misozi indwi. Uyu mugore yicaye hejuru, ni wategeka, ni waganjije ikintu cyose. Raba rero kino kintu, Mariko 8:36, 36, Mariko 8:36, 37, nyarukiriza twagiye.
Mariko 8:36. aha Kandi umuntu byo mumarira iki kunguka ibyo mwisi byose niyakwa ubugingo bwiwe. Umuntu vyo aya majambo twamatu yasoma igihe cyose mu Cyongereza avuga ngo and what do you benefit if you gain the whole world but lose your own soul. Vyomariki kunguka ivy'ubugingo, vyomariki kunguka isi yose. Iyi si yose tuyunguka kurinde. Uyu muntu bavuze ngo ubanje gutakaza ubugingo bwawe, uyu muntu ninde? Who is demanding the souls? Ninde ariko arasaba imishaha? Hallelujah. Ushaka kunguka isi bavuga ngo who want to gain the whole world must lose his own soul. Muramumva mwibaza ngo numugani. Muramumva ngo urya muntu ngwiravandi so namo diable. Muramaze kumva icyo kintu? Muramaze kumva icyo kintu? Ninda guri mishaha y'abantu. No, ndafise inyishu kandi muri Bibiliya. Irukanga cyatugaruka ngaha. Irukanga Luka 4:5-8. Musoza ngo and the devil took him up and saw him all the kingdoms of the world in a moment of time and said to him, to you I will give all this authority and their glory, for it has been delivered to me. Satani atwara Yesu ku musozi amwereka ubwami bwose n'ubwiza bwabo. Aramubwira ngo ubu bwami bwose uri kurabona ndaza kubuguha, impamvu ndabuguha nuko nanje nabuhawe. Ikibazo mfise aha hantu ni Imana yamuhaye. The reason why agiye kubutanga is because it has been delivered unto him. Ninde yabuhaye? Uwari yabuhawe, uw'Imana yaremye mu ishusho yayo ikamubwira ngo aganze. Let him have dominion. Reka aganze, afata ibintu byose bishire munsi y'uburongozi bwiwe. Uyo niwe yabutanze. Satani arabugarukanye kuri Yesu, kandi iyi ni nzira imwe yaramuciriye atarinze araja ku musaraba. Ariko raba kiro kintu icyo yamusabye, ntiyamusabye amafaranga. Urudandazo ku marembo y'i Babuloni si amafaranga z'ubwa mbere. Urudandazo ku marembo y'i Babuloni ikiza ubwa mbere n'umusaha. Iyo mvuze ngo umuntu yadandaje umusaha kuri Satani, nuko umuntu yemera kumupfukamira, kuko atamubwira ngo nuko niwamfukamira ukansenga, if you then will worship me. Satani ntakindi ariko arondera, ariko akenera gusa ko agira iki apfukama akamuhimbaza. Mani majambo, make me your God. Ngira Imana yawe, ngira uwambere wawe, ngira isoko yawe. Make me the source of your everything. That's how ukuniko urudandazwa rubera ku marembo y'i Babuloni. Ivyo tugiye kuvuga mu byahisho Yohana biza vyuzuza amajambo tuko turavuga. Yesu arabaza vyokumarira iki kunguka isi yose mugabo gatakaza ubugingo? Nakindi abari ko barunguka hano mu inosi nabemera gutakaza ubugingo, nabemera gukura Imana ku ntebe yicaye ku mitima yawe bakatere kundi mwami. Uko niko abantu badandaza imishaha, nuko baba munsi y'uburongozi, under the lordship and leadership of the devil. Zokumariki nta kundi kuntu abantu bunguka ivyisi. Siriko navuga abantu b'Imana hano muri nosi except igihe bemeye kugira iki gutakaza, guhomba ubugingo bwawe. Nabwiye kino kintu, narabwiye yuko isi imwe mu y'umuco n'isi imwe mu y'umwijima biri hano rubibe kandi biri hafi na hafi. Abari mu isi imwe nabo mu yindi barumvikana, batarinze barajayo, haregeranye cyane. Okay, mwandike kino kintu.
No man can rise without being assisted. Nta muntu n'umwe ashobora kuzamuka adafashijwe kuzamuka. Icubahiro, ubwiza, ubutunzi biva ahantu habiri. Swati birava kubadandaje imishaha yabo kuri Satani, bikava no kubemeye gutanga ubugingo bwabo ku mwami Yesu. Nivyo bibiri. Munyumvirize neza. Mu bushakashatsi bwakozwe hariho ahantu udashobora kugera. Reka nireke kuvuga n'ubushakashatsi. Ibi ni ibintu twese tubamo. Ndabaza ikintu kimwe entre nous, hein? Wotunga imiliyari 5 kuri konti muri leta ntibakumenye. Talk to me. Nturonke telefone ingere bandaba ibihumbi vyawe 50 ntawe ukunezwe. Mugabo batanguye kubona amazero 9 batanguye kubaza uyu muntu ninde. Niki ntwaro zo mu isi zimeze. Impamvu sikubera ikindi ni kubera ko inosi yashizwe munsi y'ubutegetsi no kuganza ku mwami wo mwiza. Nta muntu ashobora guhaguruka atabaye assist. Gusa ninde ari kara kwa assist kuko niki nanyere kuno musozi uko turakorera ko wishengero hari abandi bahagurutse atari ko babaye assistant ubwami bw'Imana ariko babaye assistant n'amarembo y'i Babuloni. Aha rero ngomba ndabazane ahantu muba abantu b'imwemu mumenye neza n'uruhe rupimo n'uhe munzane upimira ko umuntu ko kuzamuka kwiwe ubifisemo uruhara ava mu bwami bw'umuntu cyangwa ava mu bwami bw'umwiza. Icyambere raba ubugingo bwiwe, raba prosperité de son âme. Babwira ikintu kimwe ukabona n'umwe ngo ndababwire nabwiye ko ari abantu bahamagawe basabwe batabizi ukabona uri kurazamuka mu kintu cyose uri kurakora mugabo ubugingo bwa butera bwiyeruwanya n'Imana nturi kurabasiste n'ubwami bw'Imana uri kurahamagagwa uri kurabasiste n'ubwami bw'i Babuloni. Si kubw'ubusa l'apôtre Jean yavuze ngo icyifuzo cyirukanga Yohana igice cya 3 cya Yohana ni juste chapitre 1 usomere ku murongo wa 2. Aya magambo turakunze kuyavuga mugari tutawuri cyatumye Yohana yavuga. Yohana yariko aravuga neza uravye igihe bya Yohana yavuze ibijyana no kuza kwa Antikristo, niwe yavuze icyo tuzomenya ko Antikristo niyo yatubwiye ibijyana na discernement nibi navyo ariko aravuga akatwugura amaso ariko bese ntabyo bigeze amenya. Avuga ngo mukundwa ndagusengera ngo umererwe neza muri vyose uhora uhangaye nk'uko ubugingo bwawe bumerewe neza. Kutuga kwawe bidafatanye n'ubugingo bwawe buprospera mu kubaha Imana no mu gukunda Imana, si Imana irikira guhagurutsa uri gikoresho c'amarembo y'i Babuloni. Nababwira ko ngana we muraza kumenya ko mwarasabwe murimo cyangwa ni murimo. Ngo muri no miss w'Imana vraiment buri kirangira neza. Muga muri ko kugirirwa neza uri kurasubira inyuma. Wowe nyene ubwawe urabizi neza ko ari ibintu kuratakaza. Si Imana biva ngo umugisha uratungije nta mubaro ava. Imana nibwiza kwicuza impamvu yaguhaye umugisha. Ukabona umuntu aronsa akazi ako kazi kakamutwara kure y'Imana kakamutuma atangura kuvuga nabi ishengero atangura kuba ukabakozi b'Imana kubera ibyo ari karahabwa siwe yaranguwe ku marembo y'i Babuloni. Ukuzamuka k'umuntu wese watch his soul raba umushaha wiwe arikara prosper ko umushaha wiwe kura prosper mushaha zabango beloved I pray that all may go well with you and you may be in good health as it goes well with your soul, as it goes well with your soul, as it goes well with your soul.
as it goes well with your soul. Iyo musawa utariko ura prospera. That's prosperity. It's not from the Most High God. It's from the gate of Babylon. Namashengero. Reka nabivuge mu bimenye. Turi mu gihe cyerezo. Turi mu gihe cyerezo. Ukabona umukozi w'Imana atagitunze kubaha Imana, asigaye yibtiza kuba afise kumenya ivyanditswe vyinshi muri we, akamanipira ukuri, kuzamuka kwiwe ntibiva ku Mana, biva ku marembo y'i Babuloni. Mumbabarire, tureke ibintu by'ubusivire, ngurumva ngo muganga avuga Yesu, antikristo aravuga Yesu. Birivuga ngo abwira abantu ngo nimumumve, avuga Paulo ngo abwira inzira nziza y'agakiza. Ariko aragira contre publicité. Par contre ariko arahamagara abantu, come listen to him. Ariko ababwira inzira nziza y'agakiza. Kumuna kubwira inzira nziza y'agakiza, ivyo ntibisigura ko ariko bivugira ku marembo y'ubwami bw'Imana. Ashaka kubivugira ku marembo kuko umviriza i Babuloni barafise ikintu cy'uku iyo bavuze maraya ni n'uruvange rw'ibintu. Hano hava mu ijambo ryitwa ecumenisme, n'ibintu n'ukwizera kuvangatiranye, n'abantu bameranje ibinyoma n'ukuri. Umuntu akakubwira ibintu kugira ngo ashike ku nyungu ziwiwe, mugatari ko akagukunze, mugakora ko yamaze kugira kudandaza umushaha wiwe. Hari umuntu ubwo mbwira gutati hane adashobora kuvyemera. Kubera iki? Ico yubakiye ko cyose ubuzima bwiwiwe yacubakiye ku kinyoma. Umunsi yovuga ko yabeshe, ako kanya ivyo wabiheze, agaca prefera kubandanya aho. Ni kamarembo y'i Babuloni akora. Ico gituma Yesu yavuze ngo muzobamenyera apana kuvyo bavuga. Kuko imvugo irashobora kubitandukanye n'ingiro, ariko muzabamenyera kuvyo bama. Ufite Yesu yazanye filosofi twamenyereye yuko igiti cy'umucungwe gishobora kwama ivyamwa vy'amapera. Nababwiye bakoze Imana, mwakoze kuza, naje ndababwira nibwira aho turi n'amarembo y'i Babuloni ni hafi na hafi. Reka ndabashoke gatoya. Inchuro zitatu ntimwifata kuto ariko kuko nababwiye yuko ibinyene Imana yarabizeye kugira ngo amajambo muyumve. Inchuro zitatu naronse offre ivuye ku marembo y'i Babuloni yuko juste gusa ndabemerera gatoya gusa ibisigaye byose none urinda kwiza. Narababwiye je Imana inyorohereza, nta musi n'ikintu kinza ko corosha, imisozi ikintu cyose kinza ko natami. Kurya umunsi umwe nabwiye abo twari turi kubatsi, no nimubwire Imana indure basi na gato imekuruka na gatoya. Umunsi umwe ndonka iyo offre, ndiko ndirukana amadayimoni mu muntu. Iyo dayimoni irambwira ati mukozi w'Imana, nuko turazi kuri umukozi w'Imana, mugabo reka tugusaba ikintu. Erega aba bose ubona mu gisagara ntibamenyekanye barinze gukora ivyo uri kurakora, ntibagize impact barinze gukora ivyo uri kurakora. Urinda kwisonzera ivyo dukora Satani arabizi. Arambwira ati no, emera juste gato gusa, utwemerere gato gusa, turaguha ibirenze biga bafise utarinze urisonzesha, tuguhe ivyo n'abandi twama turiko turabaha. Iyo offre yarigeze kuza. Offre ya kabiri iza mazi Mr. tunaryama. Fishu uribwe bw'umumama yari muri Rwakarete regeze kubashingira iyo ntaye. Nashobora kuryama nateze gushira umutwe magaze ku kibambazi. Mari misi 3 mbabaye cyane. Satani araza ati ariko ya Mana ukorera, vuga ikintu gitoya gusa cyo kwituka. Ifu muyituka. Iyo yari offre ya kabiri. Offre ya gatatu yaje ndi mu masengesho y'imisi ndwi ntanywa ntarya. Numva hari agacerere kenda bazimana kubera kaga gacerere.
imana ntiyavuga. Imana kubereka agacerere ndakeneye nyishu. Mwarabwira Imana nsimva nga utambwiye sinzova. Shege madamu yari yantumye ko abantu bampanura kuko namaze iminsi 6 nywa amazi gusa, cyashaka ko iminsi 7 ntanywa ntarya, bari bazi ko ngiye kwiyahura. Mwarabwira ntegeza kuvayo menye neza. Ofri ya gatatu bakozi b'Imana, twama turiko turasabwa nababwiye biri hafi na hafi. No man can rise unassisted, nta numwe, kandi ari ama dimension udashobora kwakigwamwo vyoroshe udashigikiwe na divinity iraho hantu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Benshi bageze ahantu baca baseda. Kora ko mbabwira ikintu kimwe, Serge mu byumve kandi mu bimenye, nti muri resultat ya publicité dukora, nti muri resultat y'amajambo. Nibaza ko nimba ari umukozi w'Imana avuga ibintu bidakunzwe muri kino gihugu shobora kuba ndi mu bambere. Mugabo malgré ivyo vyose muraza, impamvu si yindi nuko Imana ikiritoraniriza urunganwe rugiye gusubiza urugambi nyuma y'amarembo. Ndafise ivyo no babwirishe reka gwizwa inshuro zingahe. Mugabo muri resultat y'igise dutera uko bukeye uko bwije. Amaofra arahari yukuronka mariage vyoroshe, kuronka uruvyaro rworoshe vyoroshe, kuronka promotion vyoroshe, vyose biratangwa ku marembo y'Ibabuloni. Nico gituma ya masaya vyo kumarira ikikunguka ivy'ubugingo. Ndekuraje abantu bamwe na bamwe waronse promotion urinze gusambana, iyo promotion ntiyavuye ku Mana, niyo ntaye ntuzoyizane ngaha, waraguzwe ku marembo y'Ibabuloni. Ico ukora uze wihane. Wararonse promotion ugiye kura ngumva ngo uwo muntu ngo gufite ngo umuntu nyene ngo gusa umupfumu. Urabona Satani mwitongo rya Edeni birivuga ngo yaje mu buryo buri arotema kosha mucoza ngo tuning, mu buryo bw'amaye ntiyaje afise amahembe. Birivuga ngo inzoka cyari gikoko kiruta ubugunge. Bavuze ubugunge mwene mujambo kiri wise more than others. Ntiyaje avuga ngo ndi Satani, yaje ababaza by'ukuri Imana yababujije, yaje avuga ngo gukora kuri kijya giti, ntaza afise amahembe. Biza muri ubwo buryo. Uyu munsi kubera iki uzosanga aba artiste benshi barangirije mwisi. Mwari muzi ko Arkeli yari mu worshiper. Aba bose bivyamare bari hana bandi bose bahoze barimba mu nzu y'Imana. Why? Ba Jay-Z ba ujya mugore wezwa gute? Ba Beyoncé. Mukere mumvise n'amajwi ya ba Mariah Carey. N'amaofre baronse. Vyo mariki kunguka ivy'ubugingo. Muco zavuze ngo to benefit or to gain the whole world. Isi yose ama voyage, kubawa, kugurirwa imigangano, guhura n'abakomeye, kwakirwa amanama akomeye, gutumirwa amamitinga akomeye, ariko ugatakaza ubugingo. Abapastori badashaka ko abakristo babo bisonzesha, nabo nyine banka kwisonzesha. Mubarabe umuntu okuza kubwira gusa ivy'ubwiza, nakubwira umusaraba, that man or that woman genda umurabe neza. Sinasa kimana izoduhezagira, mugabo kandi Imana iduhezagira. Niyo Mana ivuga ngo usaka ubugingo bwiwe abanza bwanke. Tutse kwiyanka. Niriwe mu gatondo ngakugira ama deliverance, sindanywa n'amazi, ndi ngandi ko ndigisha.
iyi nzira Yesu yavuze ngo inzira ija mu bwami bw'Imana iraga, it's a narrow gate. Rero umuntu ashaka kubwira atumviriza hariho abona ba promotinza ama message y'ubuntu bucuritse ngo gute ngusengesho ritoya ngo riguhamareze utamenshi abantu ama views abo bantu bafise kwereka abantu bose akeneye amasengesho matowe bakeneye ama highlights y'amasengesho resume y'amasengesho. Haleluya haleluya. Ariko nta bwiza utabanje kwimba ugobo rugera kure. Sinzi ko muriko muranyumva. Nta bwiza atakwiyanka, nta bwiza atakwikorera umusaraba, nta bwiza uri kwashaka abantu bose bagukomera amashi. Ndabizi ko abantu benshi bazokritika kandi benshi batwataka nabo mu mashengero ngo Yesu yarahejeje vyose. Yesu narahejeje vyose kugira ngo tubi bidandazwa byo ku marembo y'i Babuloni. Uwo Yesu yahejeje vyose. Haleluya haleluya haleluya. Niwe yasize avuze ngo muri mwisi mufise amarushwa menshi ariko muhumure kuko naranesheje. Uriko shaka Yesu yavuze ngo isi ni yagukomera amashi, isi ni yakwakira, isi ni yagukengurukira muri byose, isi ni yakubwira merci. Nta yindi mpera yindi ukene kuko impera yawe niyo nyene wayironse. Yarakavuga ati umva ico mubwiza gukora ikintu muri ko murimvira mbega abantu bazovuga gute, abantu bazomfata gute, abantu bazobwira gute. Hariho benshi twemeye gukura mu buzima bwacu, hari ubucuti n'ubugenzi bw'abantu twahevye kugira ngo tudatakaza notoriete yacu. Musi umuntu arambye ati sishobora gutahura kungene ukigendesha Ariyoni ufise ishengero ringana na Sierge. Ati nimba vyarakunaniye kwivugura ampamagara ndakugire fundraising ya Range Rover iri digne de na potre nka wewe nayo nkeneye nuwo impano ndayidandaza. Haleluya haleluya haleluya. Muriko muranyumva? Reka ndangize naje. Mwavyumvise nawe wirabe nawe kuja hejuru kwawe kuriko kujana n'amagara meza y'imhemu yawe canke y'umushaho wawe. Kuja hejuru kwawe canke kugirirwa neza kwawe birakwegereza Imana canke biragukura ku Mana. Nimba bikujana kure y'Imana, you are already sold. Nta mwanya nkifise amarembo y'i Babuloni abikora exprès kugira nyene ubura umwanya hame baze bagutora igihe cyose bashaka. Hari abantu bagera ahantu ico basabwa cyose ntibashobora kuvuga oya. Babasavye abana babo b'imfure ntibashobora kuvuga oya. Babasavye ama mariage y'abana bazovyara ntibashobora kuvuga oya. Babasavye uruvyaro rw'abana babo ntibashobora kuvuga oya. Babasavye impfu z'ababo bari share ntibashobora kuvuga oya, bari oblige gutanga. Muvyumve neza naho twokena tukabura ico twambara, tukabura ico twisiga, tukabura ico dufungura, ugira isezerano ati Imana nzokwama ndu wawe ibihe vyose. Kuko ntaco vyoba bimaze kunguka isi yose ukabura ubugingo ukabura ukiri ngaha muri nose. Ndafise umuhungu wanje ga namwatigize neza twabwi naye uyu uramumbarira zoze Paul muri no mistura abanzo mwensera kugira ngo ashinge ntaye. Yari ikingorongoro canke impeta ikingorongoro yahawe n'umukobwa wa Leviathan yitwa Maimuna mamiwata Maimuna. Yaje mwijoro amubwira ngo shaka umbera umugabo. Igihe cyose rakira umugabo wiwe umugore we vyari vyaranse kavyara. Amuhico kingorongoro shashwa kumuha ubutunzi kandi hari ubwo yigeze kubona ico kingorongoro umunsi tuvugana gifiswe n'abapastori bakimuguriye amasezerano bandikiraniye nije nayatabuye kugira ngo bakuze amashengero yabo
bemegwe mu bantu bakoreshwa ibitangaza. Ofre ya gatatu nababwiye, Satani arambwira ngo raba ukuntu umeze, cyo umubiri wa ntiwari gukora amaraso, twemereye gusa gatoya. Abantu basanzwe bakwemera mugabo tugushira ahandi hantu, tugiye gukoreshwa ibitangaza vy'akabura rugero, umenyekana isi yose kumenya, uyigenda gende. Nawe nasavye visa baranyime. Ndavuga je préfère yuko no genda buke ko ivyo vyose adupropose ubundi ni ivyi wacu gusa adupropose hakusi ubishi. Haleluya. None abo bagiye gufukamira Satani ngo bagire ishengero rinini, je ishengero rinini sindarifise kandi nta mufukamiye. Satani arabesha abantu navyo afise vy'ukuri, ntabishobora kubatuma babaho neza baha, azokwama yisigariza misi yose. Icambere uyu munsi ni dufate kandi introduction, anatangwe kuvuga the role of the Babylon gate, ico amarembo y'Ibabuloni akora. Icambere genda mu vyesho Yohana 18. Haleluya. Sobera ku murongo w'icenda. Ku murongo w'icenda haravuga ngo kandi abami bo ku isi abasambana nawe bagasangira nawe ibihinda vyiwe bazomuririra bamuvugiriza amaruru aho bazobonera umwotsi wo kuyigizwa kwiwe. Bavuze ngo the kings of the earth who committed sexual immorality and lived in luxury with her, bashatse kuba babwira ikintu kimwe nikiki, ariko araba propose ku marembo y'Ibabuloni leaks. Haleluya. Haleluya. ukagira inzara n'inyota ya leaks, umenye neza yuko hari appel d'offre yabaye kuri wewe. Sinase kabana b'Imana adashaka kuba muri leaks, mugabo ukagira inzara n'inyota yavyo, uri kurahamagagwa n'amarembo y'Ibabuloni. Bavuze ngo abami bo ku isi abasambana nawe, naki cyabaye gukomera hano muri inosi nuko bemeye gusambana nawe. Inde wa mugore yicaye kuri cyayi ko gifisa amahembe ndo maraya. Haleluya. Nyina w'ibizira vyose. Iyo abantu bitavye uyu muhamagaro wiwe, kenshi muzoraba tuzobivuga, bakora ibintu biri pervers, ibitera soni kuri bo, ni ikintu coroshe cyane kuri bo. Ikiri kwereka abantu bamaze gusinya ayo masezerano, ntacyo bimubwiye. Uzotangara umuntu akuze w'imyaka 50 irenga 60 mugarondera gusambana n'abamineur, ariko arondera iki? Ariko arondera kuguma. Narigeze kubabwira umukobwa wanje yashingiye intahe, yagiye muri ibintu by'umupira, yaronse akazi ko kuba umutrésorier muri ibintu by'amaclub y'umupira, ibintu bimwe amafaranga menshi by the way. Inyuma yaho umwakomeye nawe yari umuntu yamuvuga best mwo mumenya, aramurondera kura kumva ari trésorier wa equipe yiwe, aramurondera amubwira ati ndagusavye mbwira ikintu cyose ushaka, ma contact zitandukanye nga magwawe nayo iri kuri station. Haleluya.
aramubwira ngo unyemerere turyamane. Acamuha amakontaka ati ayashira ku meza ati tori ushaka ufyonde urabe iyo uzobutwa yariyo. Yari imiduga ama Mercedes, ama Range Rover, izi zire zigize aturatori iyo ushaka. Arambwira ati ivyo ntibikunda je ndakijwe toya reka ivyo. Aramuha amafaranga ashaka. Uwo mwana aranga. Munyuma ndiko ndigisha mu misi era ndiko ndigisha ibijanye n'ubusuma bw'inyenyeri. Musi mwe marambwira ati vaho hantu uri andanje. Yaravyanse. Umwana asengeraga n'umukozi Imana wonga. Yaravyanse. Bahura na wa muntu. Asarambwira ati sha. Atemwe nugende naraguhushije. Atari kiyo ndakuronka. Iyo ndakuronka. Asaramubwira ngo wibaze yuko ijya miduga nariko ndagupropoza. Nariko ndayigupropoza kubera iki? Ngo ico nari kuronka kuri wewe ati kubera ko kiri sugi. Ngo vyari kumuzanira vyinshi biruta ivyo nari kuguha. Ati ariko atumva nakwitegereje mbona inyenyeri yiwawe. Nta kumya ateza kuyironka ataryamanye nawe. Aramucika arababura ati sa nimbariro grefise nukubona warancize. Ati inyenyeri yawe nshobora kuyaccedako. Ati sinobaye nduwondi uyu munsi nari kuba ndenze. Atarazarambye ati papa big utubwira abantu benshi ntibabizi. Ati ariko je narabibayemo. Muri ko muranyumva? Nuko abami bo mwisi bavuze abami saba politiciens gusa. Bariko bavuga abami n'abantu ubiriza baganjije n'abantu bemewe n'abantu bategeka n'abantu bafise igihagararo. Abo barazi kungene baguma ku ntebe z'ivyubahiro vyabo. Wokagenda ugatanga umubiri wawe ngo juste kurarondera promotion. Kumbe inyenyeri yo kijije yo muriki abari mu mwiza ibihumbi n'ibihumbagiza umuco wayo uragiye. Raba abo bame nk'umurongo wa mbere umurongo gushaka umurongo wa 3 ahanyene. Hanyuma y'ivyo mbona umareka wundi amanuka avuye mu ijuru afise ubutware buhambaye. Isi ibonesherezwa n'ubwiza bwiwe. Asemerera n'ijwi rirenga ati kirakomvomvotse Babuloni ca gisagara gihambaye gicitse ikibanza c'abadayimoni aharindwi impemu zihumanye zose. Inijijima ya Babuloni genda kuri 17 naho rimwe gushika kuri 3. Hano ngoma ndangiriza ibintu zose ndabivuge ngaha ejo. Nizere kamwe ko arico muri ko muratahura. Nizere ko arico muri ko muratahura. Haza umwe muri baba marayika ndwi bari bafise zanzavya ndwi avugana nanje arambara ati ngwino nkwereke iteka rizocigwa maraya wagahebuze yicaye kwiteraniro ry'amazi menshi many waters. Uyo abami bo kwisi niko murabona icambere amarembo y'Ibabuloni akomeza abami bo kwisi. Tuvuze abami bo kwisi ukuremwo abo amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo mu ijuru. Abasigaye bose batararuhana uyu mugore niwe abaha kuganza. Avuze ngo uyo abami bo kwisi basambana nawe. Aba bakwisi bakaboregwa umviriza vino nizo busambanyi bwiwe akababoreza. Abantu gasikara wazivuze ngo umuntu yaborewe n'umuntu atakiri lucide. N'umuntu atakiri conscience n'umuntu ivyo akora nawe nyene ubiravye ubona ko umuntu atari wenyene. Nimbari ibinzo bivuga mu madomene atandukanye muze murabe hari abaririmbyi bamwe na bamwe amajambo baririmba mu ndirimbo zabo. Ivyo bakora ubuzima bwabo ubitegereze urabona ko baborewe ivino. N'abantu ivyo bakora n'ibintu by'ibinonsense gusa. Intambo zabo raba intambo uyu munsi zitambwa cyane mwisi ni intambo ziki zihayagiza uyu maraya. Intambo yose itari sex bayita ngo sexy ni impuzu zose umunsi zikundwa ni impuzu bita ziri sex izo ziri connected izo ziri linked n'uyu maraya. Ibintu byose by'ibitera soni nivyo bikurura abantu uyu munsi.
haleluya. Mu ndirimbo nzovuga ku bantu b'aba artiste mwe muja kuri iyi ndirimbo, iyo tubabuza kuri iyi ndirimbo ziri sekira cyangwa ziri monde, mwe mutavye tuko turababwira bo baraco bariko ni message bariko baratanga, bagatambuka inzoka igenda bakagira ibintu nyene vyamaraye. Ivyo rero usanga n'uyu munsi inzu y'Imana ikirabizana. Haleluya. Gwakakarimo kararyoshe. Namoni ku munsi Diamond Platnumz aza ngaha yatumiwe na Brarudi. Kaka. Aba directeur bubashwe, aba PDG n'aba DG bose bari banyoye kuri Novino. Sizo kwibagira umwe navuze araza. Hariho ya VIP yabereye kuri Zan Beach. Uwo yiyubashe adeje muzima araza bavugije igenda irimo ngo tetema. Murayizi acatabura ishati no ari kuri table d'honneur yarishe mambari imiliyoni 5 mambatari 10 n'umuryango wiwe akivuga ngo tetema ako kanya nyene atabura ishati yiwe afata umusenyi ntibari bwaze kwakora atawutera hejuru azagira tetema. Mugabo gacumusanga muri biho lundi yatonze ari yadeje bakaboregwa vino. Umuntu w'umwuba wakomeye akaboregwa vino y'ubusambanyi, agasambana kuva ku munsi wa mbere gushika kundi munsi wa mbere. Nibi uku niko basambaye n'uyu mugore baguma ku ntebe zabo z'ubwami. Nakundi urudanza rwaza rugenda bamwe bibara bikora kugira ngo bakurure benshi kuri bo. Ibintu basiga amavuta, burya hari amavuta y'ubwoko bubiri. Hari amavuta Satana siga abiwe, hari amavuta ijuru siga bajyo. Haleluya. Muriko muranyumva? Nguyu bakabaregwa vino nizo busambanyi. Reka ndagize ku 3. Azana mu bugaragwa ndi muri muhemu mbona umugore yicaye ku gikoko gisa n'agahama cuzuye amazina y'amarogotano. Tugenda bukebuke. Aha muri kino gisagara hari ahantu udashobora guhabwa akazi uri umukobwa cyangwa uri umugore gugume wambaye impuzu zikwiye. Bakwegzija kugira kwambara ama mini jeep. Ndabafise no ngaha nkamubaza kureka wambara uko ngo ku kazi ngo niko deje yadutegetse. Aho ni wumva wowe kuri mu kaga gakomeye. N'umumama yisone ugasanga hewe n'amapfundo yarabimye mugabo ugasanga ari hejuru. Rimwe umudamu umwe ambwira rindira gacobe birababaje. Ambwira umushefu wiwe ukungene yamuromdeye kugira ngo baryamane aramwankira. Hanyuma umu assistant we yari umudamu umukecuru akuze atagenda aramubwira to yaye tivyemere ataha twese turi ngaha kubera ko twavyemeye. Ataramuraba yamwita mami, yangana na mama wiwe ati mami na wewe. Arambwira ati none cubwenge wakijujuwe. Amazina y'amarogotano. Ndabizi ko muvise vyinshi mumbwira mwebwe. Sonza wigumye. Bumbwa n'ivyo ufise. Birimwe amahoro. Kuruta vyinshi atamahoro birimo. Aramurokiza mwati no twese twarabikoze ntacu zoba.
umugore yicaye ku gikoko gisa n'agahama cuzuye amazina ya maragutano gifise imitwe 7 n'amahembe 10. Imitwe 7 n'amahembe 10. Ino mitwe 7 ira representa pouvoir politique. Muramumva G7. G7 means what? It's a group of 7 powerful and developed countries. Nubaheruka gukorana muri Canada. Imitwe 7. Pouvoir politique, pouvoir économique. Birajana. Yicaye kuri byo. Afise ama loi yiwe, afise amategeko yiwe. Hari abantu benshi barabizi neza kugira ngo bashobore gupesa ibirere bimwe na bimwe. Ivyo renzo za kubivuga neza ejo. Babatuma gukora ibidakogwa. Amen. Urudandaza rwo ku marembo y'i Babuloni. Uyu mugore tubiza kumugwanya ko narababwiye yuko Imana mu kumucira urubanza izokoresha abo yatoranije. Muravyibuka? Donc ni batwebwe. Reka tubapruve yuko birakunda ko umuntu ashobora kugira mariage atarinze aragoka. Tubapruve ko umuntu ashobora kuronka nubwo bya byatevye atarinze aragoka. Tubapruve yuko umuntu arashobora kubahwa akagira icubahiro c'Imana hano muri nosi atarinze gupfukamira uyu maraya. Birashoboka. Birashoboka ko umuntu ashobora kwemegwa ari mukuri. Birashoboka ko umuntu ashobora kuba umugwiza atunga atapfukamiye uyu mugore. Haleluya. Ibintu ndiko nabivuga neza kuva ku munsi wejo. Amarembo y'i Babuloni empowers kings of the earth. No king could last without the support of that gate called Babylon. Amen. Uhaguruka wese aba yahagurukijwe. Ntuzugene ngo ibintu byapfuye kuba gutyo nyene, never. Hari umuntu ateza kuzogira ica akoze kugira ngo uhaguruke. Hari kizobanza gukubwira ngo ushobore kugira iki uhaguruka. Amen. Haleluya. Muhaguruke ku maguru yanyu dushime Imana. Duhagurutse ya passage yo muri Yesaya nubashaka kubavugishwa ko akanya gatoya. Amen. Mpagaze ku bushobozi bw'ivyanditswe. Tugere ku murongo w'icumi. Ngira umuntu hano ngo aya majambo arakwerekeye. Utimana igombe kuvuge ko ivyawe. Abavyizera baze kuvyakira kuko sinkekeranya ibi nivyo bigiye gucika imigabane yacu. Haleluya. Mwibuke ko ijambo ry'Imana ngo amahanga agiye kuza ku muco after this revelation. Ngibi ibintu bigiye kuba. Umviriza. Abanyamahanga bazokubaka inzitiro zawe. That's number 1. Inzitiro zawe zigiye kubakwa n'abanyamahanga. Iyo bariko baravuga inzitiro, bariko baravuga ubwaguke, bariko baravuga ugukomera, bariko baravuga icubahiro cawe, bariko baravuga ubwiza bwawe. Abanyamahanga n'ibimana igiye gukoresha mu kubaka inzitiro zawe. N'abami babo somera kantu bazogira iki? Bivuge cyane bazogira iki? Bazogira iki? Abami bayo mahanga baragiye gucika abakozi bawe. Iyo usoboye kwimpoza ku marembo y'i Babuloni, abami b'amahanga baza gucika abakozi bawe. Nuva meni yanyu muri kino kibanza kuko nagukubise ndatse ariko nkugiriye imbabazi, ndagutunze 11. 1 2 3 somera. Subiramo kandi. Subiramo kandi. Amarembo yawe agiye guhora yuguruye. Narivuze amarembo yawe agiye guhora yuguruye.
ibyawe vyibwe, ibyawe umugwanizi yatwaye. Haleluya. Azofatirwa ku gakanu kubigarukana, azosanga irembo ryuguruye. Nuva ameni mezeza muri cyo kibanza. Utamarembo yanje zo kwama yuguruye. Amarembo y'icubero canje zo kwama yuguruye. Amarembo y'ubugorosi bwanje zo kwama yuguruye. Amarembo y'umugisha wanje zo kwama yuguruye. Amarembo y'amavuta n'ubwiza bw'Imana hazokwama yuguruye. Amasimensi ku mwami w'abami. Umva, ntazokugarirwa ku murango canke yavuze ngo amarembo azokwama yuguruye. Mari majambo uzokwama uri opérationnel. Ivyawe bizokwama biriko birasitswa yaba ku murango canke nari sikonza kuronka meni rensi yo ndiko nduva muri kino kibanza. Ibyawe bize ku murango uzovyakira, nibize mu ijoro nta kizosubira inyuma. Icuhoraho yagenye yategetse, icuhoraho yateguye cyose hejuru ubuzima bwacu kizoronkaho gica. Ntazokugarirwa ku murango canke mu ijoro ngo abantu bakuzanire ubutunzi bw'amahanga bo n'abami bayo baba Upristo amarembo yababiza kuma yugure ku murango no mu ijoro kugira ngo abantu bakuzanire ubutunzi bw'amahanga. Ubutunzi bw'amahanga n'ubwaranguwe n'ubwaguzwe n'ubwatwaye ku marembo y'Ibabuloni. Imana ikakubwira ivyatwawe, ivyuzi n'ivyo utazi. Yavuze ku murango n'ivyuzi, yavuze mu ijoro n'ivyabaye utariho kuba, n'ivyabaye utabizi. Ivyo vyose ubishize hamwe amahanga agiye kubizana. Abami b'ayo mahanga agiye kuza abis bokumva z'umuhanda agaruriza ku murongo wa 12 ndabara kuri batahe kuko ihanga n'ubwami bitazokwemera kugukorera. Utazoba ari mu ruhande rwawe azoba aciriwe urubanza rwo kunanirwa. Utazoba ari karaguhezagira azoba aciriwe urubanza rwo kuvumwa. Utazoba ari karagushigikira azoba yiciye urubanza rwo kutemegwa. Abana b'Imana numva ameni yabo. Ku marembo narababwiye nta negociation zihaba. Ku marembo narababwiye nta biganiro bihaba. Akaruta kandi karakamira, akaruta kandi karakamira. Uwavyisha arongerezwa, uwabikakakwa nabike wongerezwe mu izina rya Yesu. Bakongerereze mu izina rya Yesu, bakuzurize mu izina rya Yesu. Ibigega vyawe bisesekare vino n'imitobe. Ibyawe bigirirwa neza. Uragwe gutotara mu maso y'abansi bawe. Abavyize numva ameni yabo muri kino kibanza. Uku niko iri hanga ryacu rimeze. Numva ameni meze neza. Haleluya. Utazofata inzira nziza twafashe azowenye n'ubwiwe yinyagishije. Utazogendera mu murongo Imana yaduciriye turiko turacamwo uwenye n'ubwiwe azoba yigize umunyantege nke. Mwani majana Imana ikavuga kino kintu, Imana igiye kuduha preeminence. Imana igiye kuduha uviriza ubufura, kubifura, kuwo hejuru, kurongora abandi baca. Haleluya. Kuba umugabo aho uri hose. Haleluya. Harangiza avuga ngo ni koko ayo mahanga azogesezwa gose. Ayabaye empowered n'amarembo y'Ibabuloni. Ayahawe inkomezi, ububasha, ubudahangagwa n'amarembo y'Ibabuloni. Ayo birivuze ngo agiye kugesezwa gose.
mutaritse ibiganza byanyu imbere y'umwami. Shebrarabasete de gauche. Nimba wumva vy'ukuri hari ico kwihana mu bwiza bwiwe n'akanya keza kawe ubikora. Aho satani yakubeshe, aho abaja bo mu bwami bwa satani bakubeshe, urazi n'umunyembabazi arasobe kandi gusura kukwakira. Ihane atura icaha cawe. Shararababa sekete bosh Renzo pakatabashaya. Ashaka kukugira wese, kukuzura wese. Nashaka kugusangira n'uwundi, nashaka kugusangira amarembo y'i Babuloni, nashaka kugusangira na maraya. Ashaka kukwihariza, uba imbohe yiwe, uba ingwate yiwe, uba inkone yiwe, uba ihanga ryiwe yiharije. Mana yacu turaguha icubahiro kandi turagushimiye. Turagushimiye kwa dutumiye ubugira kandi kuri uyu musozi wawe. Aho mwami Imana yaje kwizegura kurugura amaso yacu kugira ngo twe kandi gusubira kwinyagisha. Ndakweretse ubuzima bw'abana ba muri kiro kibanza. Harabaguzwe batabizi, harabadandajwe batabizi. Ariko turi kuno musozi kugira ngo mwami Imana ducure urubanza. Ivyacu vyanyazwe, ivyacu vyatwawe bikarukanwa mu izina rya Yesu. Kuko amarembo yacu atazokwigera yugarwa n'umunsi n'umwe, yaba ku murango canke mw'ijoro. Abami baze basoreye mu izina rya Yesu. Ivyo bagiye banyaza ubuzima bwacu bigaruke mu izina rya Yesu Kristo. Maze tugendere mu widegemvyo, tugendere mu buzima, tugendere mu mugabane wateguriye ubuzima bwacu. Turaguha icubahiro kandi turagushimiye kuvyo uri kurakora. Kata uri muri kino kibanza azokwigira n'umunsi n'umwe yinyagisha cyangwa cikinjaza abatayimoni. Ariko muri vyose na hose bagiye kwicara ku musozi w'ukuganza Shebrazo priya kadesh, bacira amahanga urubanza. Niko ijambo ryabo ritubwira. Bacira urubanza maraya cya gisagara gikomeye Babuloni gikonvoke ku bwacu abacunguwe, abatoranijwe, abo umwami Imana yashize ku ruhande kugira ngo abakoreshe mu gihe gisa nk'iki. Utera intege abana bawe, ugire neza abana bawe, ubiyereke, ubagendere, ubihishurire, bakomeze kumenya no kubona ubuntu ubushobozi byawe bukoze mu izina rya Yesu Kristo. Amashimeshwe umwami w'abami.